nababwiye yuko tuza kuba dusemaya mu gice kigira kabica kino kiganiro none turi kumwe nawe turanezerewe kumwakira agarutse muhira. Maya, welcome back home. Thank you namwe murakoze cyane Imana bahetsageraho muri ndanezero kuba ngaho uyu munsi. Amen. Mvuze ngo agarutse mu rugo c'est parce que wakoreye ngaha muri HTV. Hari kera nibaza muri 2011 nkitaha mu Burundi naraje ngaha ndakora stage ico gihe nari numva nshaka ahantu nshobora kwiga nshobora nari ngitaha mu Burundi nashaka ahantu bakorera Imana mugabo bakora Imana mu buryo bwagutse bundi atari juste mu église cendaza ico gihe ndavugana na directeur yari ahari hamaranyemerera ntangura gutonda ngo nakora ibintu byose vraiment narafasha ari kiganiro nigeze kucamwe mugabo nakora ibintu byose vraiment. Wow. Turanezerewe kusubira kukwakira. Ego, merci beaucoup. Kuva 2011 jusqu'à 2024 mwara baye banini, vous êtes à la tête ya ministère nini Heavenly Melodies Africa. Mu Rwanda mugabo mwaje hano tubwire. Yego nkuko yavuze twatewe iteka n'Imana tugakora igikorwa citwa Heavenly Melodies ubu yabaye Africa ico gihe ari juste Burundi hamace turagenda mu Rwanda muri ico gihe tutangura HM Rwanda hamacaza n'izindi HM Uganda HM Kenya n'iyindi yari gira itangure mbwa yagize ingorane HM Congo so dufise umugambi wo kuzogira ministry kaba ministry Africa yose kuko ni ministry dufashamwo abantu bakora igikorwa c'Imana biciye mu muziki no mu bintu byose biri technical akenshi usanga abantu niyo bari mu rusengero baba bari inyuma baba ariko bariruka ari ku mwanya wo kubana n'Imana no kuba grounded mu bintu vy'Imana usanga ari muto bamwe baba bakiri bato mugabo bafise ingabire nyinshi rero twebwe umuhamagara wacu hanene no kubiyegereza bene abantu kugira ngo tubafashe kumenya Imana neza kugira ngo bashoboye nabo kubandanya bahezagira ama église yabo mugabo nabo bari grounded bafise ahantu bashobora kugenda kubana n'abandi bantu tugasharing ibyo twiga tukagira gutyo so iyo ministeri niyo turongoye hama Imana ikatugira n'ubuntu turakora tukandika indirimbo hamwe tugasohora indirimbo zagiye zirafasha abantu batandukanye je n'umugabo wanje yitwa Fabrice Nzeyimana niwe arongoye ico gikorwa ego nivyo rero nanje burya ikindi kintu nadakunda kumenya nuko ndi muri education ibintu by'uburezi n'umutima wanje cyane naranavyize mfise master en education niyo Imana yampamagariye kugira impact cyane mu bana kuko ndafise umutima cyane wa education kunaja mbake n'ivyo ukaba ukorera muri Cubahiro International School. Ego Cubahiro International School Kigali ni nshasha tureko turayitanguza hariya ariko narakore no muri Cubahiro International School ngaha mu Burundi. Ego ngaruke kuri worship ministry ni imyaka myinshi umazeyo naye ma lesson Imana imaze kukigisha muri iki gikorwa. Nibaza yuko nkuko navuze abantu benshi tuja muri iyo ministry tukiri bato kubera ingabire nyene Imana bayaguhaye ugaca usanga Imana igushize imbere y'abantu kiri kurakura nawe kurukura utaragera ahantu ushobora kuvuga ngo ndi umukiriso akuze ari mature amaze imyaka myinshi ngendana n'Imana mugabo Imana iyo yaguhamagaye si kubera wewe canke kubera ahantu ugeze ni kubera yo icishaka gukora mu buzima bwawe rero ico namaze kwiga nukugumana amaso ku Mana kuguma amaso ku Mana kuko yo hari gihe Imana ishobora kuguha platform abantu bakagukunda muri église ukasohora indirimbo abantu bakazikunda mugabo gacusanga watanguye kuraba abantu akuraba Imana hama ico gihe uraca nyine mumva ko uyu muri iyo place hariho cyambere hari ibigeragezo byinshi ama temptations ugenda urahura navyo ugenda urahura nayo yukiri single hariho attention ronka ibintu nk'ivyo donc utegezwa kuba mu Mana ukaguma uhanze amaso Imana hariho n'ibigeragezo by'amahera kuko urashobora kuba tente kubihindura kandi sinduko navuga ko ari bibi mu by'ukuri iyi Imana ishobora
kugufasha bikakubeshaho biraba vyiza gusumba kuko bituma ushobora kubikora à temps plein ukabikora neza mugabo ariko harazamo n'ibindi hari umuntu ashobora kubwira ati ngwino ndaguha amahera uze kuririmba karaoke iwanje ukavuga ati ayo mahera ariko yomfasha ugaca usanga n'ivyo bigerageza umuntu agenda arahura navyo mugabo Imana niyo iza mbere ya vyose donc twebwe cyadufashije kuko ni benshi dutangurana ugasanga hagati biragoranye mugabo Imana iguma idufasha no kuguma duhanga amaso Imana yacu yaduhamagaye kandi tukaguma twemerera Imana kuba mu kibanza c'imbere rero bisigura nyene gutegezwa kwihanganira ibintu vyinshi amakritike y'abantu ibiki ibintu kubabazwa gukomeretswa n'ibintu vyinshi ivyo byose vyatumye nibuka nguma niyibutsa ko ari Imana yaduhamagaye atari abantu baduhamagaye atari hari igihe umuntu ashobora gushitika ibyo wakoze kubera ko batabikunze wavuga ati ukwe ko soho ijya ndirimbo uzokora iyi ugaca usanga urahindukiye uri kurakora ibintu bigezweho nturi kuragendera mu muhamagaro wawe ivyo byose rero nagumanye ico kintu cyamfashije no kwibuka yuko Imana niyo yampamagaye sibajye abantu bampamagaye kandi sinigezwe kugendera ku byo abantu bambwira kuvyo navyo birashobora kujana mu yindi nzira kujana kure y'Imana yaguhamagariye gukora rero kuguma amaso kumana no kuguma wumviriza ikakubwira icyo kubwira hari Imana kubwira ati harageze kuva muri kuja mu kindi naho nyene uritonda ukaraba ko iyo yakuvugishije neza hama ukabona kubikora nivyo mu majambo make yagumana amaso yawe kumana amen ndamaze imisi nanganira n'abigeme bakiri batonya muri kino gikorwa cyo kuhimbaza bakambwira yuko mu vyitegerezo bafise harimwo Maya ukuntu ushobora kugera la famille le ministère urumva na carrière y'umuéducateur ubigenza gute hari umugenzi waje bamubajije ico kibazo ari muri business after business arafise ibintu akora afise ministère ari yavuze ikintu gikomeye cyane kandi numva hari abantu benshi bavuga ngo ivyo byose uri balancing gute muga nta balance haba mu vyukuri kuko hariho igihe ca buri kintu cyose hariho umwanya ukwiriye ufise nka famille utegerezwa kumenya ko umwanya wa famille ari umwanya wa famille kandi burya Imana iratubwira ko famille ariyo ministère ya mbere ni muri kureshwa muri famille rero niyo wogenda ukabigihangange hariya hanze biragoye vraiment imbere y'Imana ko Imana kwita umwizerwa kuko ivyo yaguhaye vya mbere abana niba ari umugabo niba ari mariage niba abo nibo ba mbere baza mbere ya vyose so no kumenya ko hariho umwanya w'ikintu cyaricyo cyose kandi iyo uri muri ico utegerezwa kukibamo à 100% ntube mu bintu uri ngaha mugabo mu mutima urahandi so iyo uri muhira par exemple iyo ndi muhira amasaha yo kumugoroba ndi aranja nkideconnecta kugira ngo nshobore kuba muhira iyo ndi niyo ndiko ndigisha mba ndi kumwe n'abo bana mba ndabaha attention yanje yose kandi ndi muri ivyo nyine ndabibamo nkabibamo 100% gutyo ni kugenda uragira ntukurondera umwanya w'ikintu cyo cyose kandi ukamenya ko uwo mwanya nawe ari umwanya wacu kawubahiriza je nibaza ko ari cyo kintu kidufasha ariko kandi nukudependa ku Mana nta kindi niyo secret kuko Imana ni gushoboza kuko arege umvurushe hari kubona bikubanye byinshi kuko murabona nk'ubu hari imisi mutahora mubona ibintu turiko turakora mukabona menga turahoze menga hariho imisi nyene navyo biba bikenewe hari igihe tubanza kurindira mpaka Imana duhaye ikindi kintu dushaka gukora kuko ntitugendera kuri pression y'abantu sohora indirimbo ko kudasohora ivyo ntavyo tugendera kuko sibo baduhamagaye iyo Imana vuze ngo harageze ko musohora indi album harashobora guca imyaka 5 imbere yuko tukwiyumvira gusohora iyindi kuko haba hariho message Imana yaguhaye iri kirakora muri wewe ugaca usohora iyo message so nukumenya igihe gikwiriye y'ikintu cyaricyo cyose kandi ukagikora neza kandi nukumenya ko udashobora kuba ahantu hose ngo ibintu byose donc nukumenya ibintu nka 2 cyangwa 3 Imana yaguhamagariye kandi ukavyitangira ukabikora neza hari ibintu bafise umutima mugabo ukabigumana mutima ukavuga ati mugihe gikwiriye ibintu navyo nzobikora mugabo pour le moment reka mbe ndiha umwanya ndaha umwanya ibi biri priorité muri iki gihe tukuronse waje mu Burundi ntihenze washitse mu mpera z'indwi
zindwi yego ihetse yego kandi usigaje n'umwanya mutonya hano uwo tubwira icari cakuzanye mu Burundi. Ego nari natumiwe n'umugenzi wanje yitwa Cynthia Dusabe afise ministère yitwa Muco Ministries bari bateguye hariho ihuriro dufise ry'abakobwa n'abamama iba online buri kwezi twa Aries Talk aho tugenda tukagira ibiganiro online kuri Zoom kandi biradufasha cyane donc pour la première fois yari yateguye conference ya Aries Talk so niyo nari naje mu gikorane kiryoshe cyane tuvugana ibintu by'urugendo rwacu n'Imana nk'abakobwa n'abamama ariko tukavugana ibintu biri deep cyane ko ari gihe usanga nyene ibikorane bimwe bimwe kumengana ibintu byo gushuha gusa mugabo byari birimo amasuje aremereye mugabo adufasha du challenginga kuba bizegwa muri umuhamagaro wo kuba abakobwa n'abamama n'abavyeyi n'ibiki byose donc twari ko turiga kuri ivyo rero cyo gikorane najemwo narigishije kubijanye n'uburezi bwo muhira n'ingene abavyeyi bategezwa kwibuka yuko ishuri rya mbere ari muhira kandi hari gihe usanga abavyeyi bibagira kurera abana muhira bakabagaburira bakabaha ahantu baba mugabo batariko barabarera rero nico navuze naraganije abo bavyeyi ariko nari naririmbyemo muri ico gikorwa so nico cari canzanye cabaye samedi le 14 décembre kandi twagise ibihe vyiza twakoye no muri Shemeza no muri Pendo Sound hose tetela nari sinashobora kugera muri Pendo Sound kubera ko hari mbere yuko concert gera twari nababwiye ko bitagikunze ko ndahaba malheureusement sinashobora kuhaba mugabo naragiye Shemeza kubera ko Apotre n'umuvyeyi wacu iyo nshitse hano hambere neza kuko niyo turi hariya ibikorwa byose arabyitabira kandi nabo bari bafise lancement indirimbo yabo Burundi imbaza Burundi nziza cyane kandi zongende muyumvirize narashaka kuhaba uwo munsi nyene kandi Imana yangiriye ubuntu ndahaba ego. Quel est ton commentaire kuri iyo ndirimbo? Indirimbo iryoshe cyane irimo amajambo ari simple batangura bariko baravuga nyene message ku barundi numvise n'ukuri n'umunsi ko narimo muri live recording iba hajya kuri Source du Nil ni message hamagarira abarundi guhimbaza Imana kandi mu guhimbaza Imana iyo duhimbaza twese hamwe tukafukamira Imana imwe niho haza ubumwe niho tuce tucika bamwe burya twese twaremera guhimbaza Imana rero ikintu nkunda cyane ni umuziki w'ikirundi urabizi cyane n'umugabo wanje turi abantu bakunda ingoma z'ikirundi dukunda musique traditionnelle turakunda cyane imiziki yacu nga rero narakunze ukuntu bakoresheje iyo ingoma bakoresha n'uburyo bwo kuririmba bw'ikirundi ariko kandi bifite message ikomeye cyane muzogende muyirabe mu by'ukuri muyumvirize abarundi duhimbaza Imana. Ego uvuze ako kantu canibuka ukuntu mwebwe mumaze imyaka myinshi mu Rwanda mugabo ikinyarwanda kitabagira ko influence bigenda guti ibanga mu office niri mu by'ukuri je sinumva ko ngene umuntu ashobora kugira ikibazo kuko je ndazivuga nk'indimi zibiri zitandukanye iyo ndi mu Rwanda nk'ubu ngiye mu interview y'abanyarwanda hari ibintu byinshi batumva by'ikirundi burya hariho amajambo menshi kandi hari n'amajambo asigura ibintu bitandukanye arimo mu kinyarwanda no mu kirundi mugabo usanga asigura ibintu bibiri bitandukanye rero hari igihe mvuga ikinyarwanda iyo ndi hariya mugabo ndakivuga ndabishaka iyo ndi kumwe n'abarundi ikinyarwanda cyenda gishira ku ruhande numva ni byiza kuyadaptira ahantu kugira ngo ntusange uri kuravuga ibintu hatanwa vyumva canke hari igihe tugishikayo Fabrice ize bukira abantu mu shengero ngo muvyagire arazi ko ari gitutse hari yubwiye umuntu ngo muvyagire wa mwisi nka kandi mu buryo wombwe ati wankawe icara hasi urumva rero ni byiza kumenya ururimi rw'ahantu kugira ngo uzura koresha amajambo atazosanga yatangaje abantu canke kanaba babaza ariko twebwe twaragerageje kwiga ikinyarwanda mugabo tuciga nk'urundi rurimi mugabo ururimi rw'iwacu ni dushobora kurwibagirwa kubera ko ari ururimi rw'iwacu nyene reka ngaruke ku bikorwa vya Heavenly Melodies muri ko murasohora urukurikirane rushasha hariho indirimbo zitari zike zimaze gusohoka ndashaka utubwire urukurikirane
nugwa kangahe gwitwa gute rusindirimbo zingana gute tubwire ego okay iyo album ndibaza ko ashobora ari album ya gatandatu ndibaza imba ntibeshe ko hari zo Fabrice yakoze samenyekana cyane hari album menshi yakoze ariko ashobora kuba ari hejuru y'iyo numero mvuze ariko muri transformation ko yitwa album harimo indirimbo zitandukanye nziza mu ndimi zitandukanye kandi zifise n'amastile atandukanye turafise iyo album yiswe transformation kubera message y'ubutumwa bwiza ari message ya transformation Yesu ntaza gusa kugira ngo yongere ku byo twari dusanzwe turi ahubwo aza kudutransforma akatugira abashasha akatugira ibyaremwa bishasha so kuva ku ndirimbo ya mbere gushika ku yanyuma harimo ico kintu cya message y'ubutumwa bwiza yico Yesu yatugize so indirimbo ya mbere harimo ingoma z'ikirundi harimo indirimbo nyinshi zirimo ingoma z'ikirundi cyo nakunze gose kuko Fabrice yamye arondera kungene ashobora kuzana umuziki w'ikirundi ngo ube kuri niveau international avuga ati rero faut que tu integres muri izi style moderne tukaraba ko abantu bashobora gutahura ngene umuziki w'ikirundi special cyane so harimo indirimbo nyinshi wumva mu ingoma z'ikirundi hariho indirimbo itwareka ndamuririmbe ya mbere itangura nyine wumva nyine ingoma ziryoshe cyane mugabo ivugijwe mu buryo bwa rock donc rock ivanze n'ingoma harimo indirimbo zitandukanye harimo indirimbo yindi irimo ingoma z'ikiganda y'igiswahili urumva ko twari ko turavanga amastile n'indimi zitandukanye zo muri region harimo igiswahili hamwe n'icongereza muri iyo ndirimbo ariko ikabivugijemo mu buryo bw'ikiganda abaganda nabo bafise ingoma zabo biharije kandi ziryoshe cyane indirimbo ya gatatu kaba ari Emmanuel ni indirimbo nanditse kera cyane ivuga kuri Imana yacu ko ari Emmanuel ni iri focused kuri kumana n'ingene Imana imeze n'ingene Imana iteye hariho iyindi ndirimbo ya Swahili kuri kira yitwa Jina lenye nguvu yaririmbwe n'umwe muri twebwe ava mu gihugu ca Congo yaririmbye mu Giswahili hariho indirimbo yitwa Elohim nayo ngira niyo tuheruka gusohora clip yayo vuba kandi indirimbo ryoshe cyane gufasha gusenga harimo indirimbo nyinshi Fabrice yanditse mu buryo buri classique ari yitwa mu buntu hari indi hari indirimbo ziryoshe cyane zimwe n'amajwi zabaye hanje n'umuntu twa Keva Manirambona Keva umuririmbyi worship leader baramuzi amajwi niwe yayapanze kandi yabikoze mu buryo buri special cyane indirimbo ya nyuma nkunda y'ikirundi à 100% muzogende muyumviriza mugabo nazo turi ko turasohora ama video ama clip yazo kubera ko dushaka ko indirimbo yose igira ama clip mugabo nana ko bitwara uburyo bwinshi n'umwanya munini ego hanini nivyo mugabo ya album iri special cyane kubera ko irimo ikirundi irimo karanga kacu nk'abarundi ariko ikoze mu buryo buri production yayo yari eleve cyane yadutwaye ingufu nyinshi yadutwaye umwanya munini ariko Imana yatubwiye ngo dufise studio dufise n'abandi ba producers nabo bagize nka Mark Bamba na Krizo bo bita Krizo wo mu Rwanda bose bashize mu byo donc yari création vraiment yari créativité nyinshi créativité nyinshi muyumvirije murabona nimba umuntu akunda kwitondera ibintu umuntu aba ari karakora creativity usanga nyene uraza ku appreciate album iriho kuri Spotify iriho kuri iTunes ariko ntiyaje kuri YouTube kubera turiko turakora izo video harimo n'indirimbo nkunda cyane twazura abantu benshi clip iyo ndirimbo ni indirimbo y'isengesho Imana yampaye ndiko ndasengera ibintu bimwe nibuka ko nari ngaha i Bujumbura igihe numvise iryo sengesho rije numva noririmba ngo zura ibyafuye muri twebwe hama iyo ndirimbo ndayigumana nk'imyaka kwari 2021 umva hari hafi imyaka 3 nguma ndayiririmba mu masengesho nguma mvuga ati Mana iyi ndirimbo shaka nzoyikoresha iki hama rero tuca tuyishira no muri iyi album yacu
ya ni nyinshi harimo indirimbo z'igiswahili nyinshi yeye peke yeye peke nje gushima urasiko nari nayibagiye kandi niyo twari ya gatatu havuye Sifa na Shango yakurikira nje gushima ama Emmanuel ego indirimbo hariho zitarisike tumaze gusohora amashusho yazo ariko n'izindi tuzobandanya tuzikora utubwire gatonya kuri Zura ya mwami mitima yacu irakwiteguriye ngwino udukize duciye bugufi tuzanye imibabaro nibiduteye ubwoba ku birenge vyawe ntacu udashoboye mwe muyera ngwinukize turizeri nkomezi zawe Zura Zura ivyapfuye muri twe Zura Zura niwe soko ry'ubuzima. Amen. Amen. Zura Zura ibyapfuye muri twe Zura Zura niwe soko ry'ubuzima. Wow. Amen. Feedback ndazi ko ziba ari nyinshi kandi zibatera intege kumva yuko mwubandanya igikorwa nize ntahe zimaze kubakorako. Ni nyinshi vraiment misi yose abantu barambwira ko bagize encounter n'Imana bariko barumviriza iyo ndirimbo. Hariho imwe hari umugenzi wacu umupadiri cyane dukunda ngira abantu baramuzi Steve Mike. Steve Mike yaramaze imyaka myinshi akorera Imana mu gihugu cy'u Faransa, baramuhamagaye kugaruka mu Burundi. Hama muri iyo ndirimbo yaciye yumva Imana iramuvugishije, iramwibukije, iramusuje mu intege. Yumvise Imana vraiment yarandungikiye audio ariko arambwira kungene Imana yamugendeye muri iyo ndirimbo. N'abantu benshi vraiment bagenda baratubwira ati jya n'indirimbo yanje burya wowe wayandikiye jewe. Naye nkavuga nanje nuko nanje mba numva Imana vraiment yimaye ku bwanje. Hari igihe naguma mvuga none nk'indirimbo birakenewe ko abandi babimenya ko jewe numva umenga n'indirimbo yanje. Mugabo turashima Imana ko igendera koresha iki gikorwa n'indirimbo. Amen. Turangiza ndashaka ugire ubutumwa wumva ku mutima ushobora gushikiriza abadukurikira mu Burundi, mu Rwanda, muri Afrika yose. Yego. Ya numva umenga ni byinshi umuntu yavuga. Cyambere ndabashimira abantu bose muhora mudukurikirana mukadushigikira mukadutera intege. Ndanezerwa cyane iyo mpuye n'umuntu akambwa ati indirimbo zanyu zadufasha, kuko burya hari igihe uri kurakora mugabo uri kuramera nk'umuntu ariko arakora mu kwizera utazi neza ivyo bintu nimba hari ico bishobora gufasha canke so ndabashimira abantu bose mukunda kudukurikirana. Ndakunda message maze mese iza mu mutima wanje muri periode ya message muri Matthieu 25 abigeme 10 harimo abigeme b'ubwenge n'abandi bafise ubwenge buke. Ngo abo bigeme 10 cyari kibatandukanije nuko bamwe bari bitwaje amavuta abandi ntibayitwaza. Hama nagumye ngumanye ico kibazo ayo mavuta none ni iki ko ari cyo cyabatandukanije nsanga nta kindi nta bidasanzwe
amavuta no kuguma mu masengesho, kuguma mu ijambo, kuguma mu rusengero, kuguma muri nivyo bituma yatara ryawe riguma ryaka. Turi mu misi ya nyuma, kandi imisi ya nyuma hariho ibintu byinshi, hariho inyigisho zitari mukuri, harimwo ibintu bigeragezo byinshi, kandi tugenda tubona n'ibindi. Rero ndashaka kugira je nawe Imana idufashe amatara yacu guma yaka, kandi Yesu yavuze ngo turitara, turamatara y'isi, turumunyu w'isi. Ngo ayo matara ni Imana ntiyaduhaye kugira ngo tuyagumane, ni kubw'isi. Ntitufate rero tuce twifuka dufuke ayo matara, ntitugire impact, kubera hari ibintu ushobora gucamo mu buzima bituma wumva umenga nta kintu ufite cyo gutanga. None jewe raba ubuzima bwanje, raba ivyanshikiye, nta muntu ashobora kundabira ko ikintu na kimwe, bwana nakubwiye uyu Satani ariko arakubesha. Iryo tara ryawe guma mu Mana, guma usenga, Imana yashobora gukoresha. Ntiwaremwe kugira ngo itara ryawe rigume rifutswe. Nimba hari umuntu ngaha afise ikintu muri we Imana yaguhamagaye gutanga, ukaguma wiraba uvuga ati jewe none je ndinde zobikora nkande, kandi avuye uzobikora nk'umwana w'Imana, uzobikora nk'umuntu yasizwe amavuta n'Imana, kandi ntukeneye titwa kugira ngo ukorere Imana. Kuko Dawidi yatwaye Imana yamusize amavuta, Sawuli ari we umwami, ariko Dawidi ari we Imana iriko irakoresha. Kandi ntibikeneye titwa, kuko burya titwiza kwa acknowledging ikintu gisanzwe kiri ku buzima bwawe. So nimba uri ngaha ukaba ufise ikintu Imana yaguhaye, sindiko ndavuga mu sengero gusa, kuko hari abantu bibaza ko umuhamagara ari muri eglise gusa, ari gutangura eglise nk'uwa pastor. Oya, nanje ndi muri education, ndafise umuhamagara muri education, ndafise umutima, hari ikintu Imana yavuganye nanje kujanye na education. So ico kintu Imana yagushizemo si cawe, ni ciyisi. Ntugite, ntucibagire, gumana ayo mavuta. Gumana ayo mavuta, ayo mavuta azotuma itara ryawe ritazima. Kuko iyo nkuru, uwo mugano hera, baratubwira yuko babakobwa bagiye kurondera amavuta, umukwe ahageze cyangwa ashitse, ngo bace basanga imiryango iragize gute, irugaye. Wa mukwe acarabara baravuga ati je sinigeze ndabamenye. No kuvuga abo bantu bose, abo bakobwa 10, no kuvuga ishenga abantu bakijijwe. Siniriko avuga abapagani, kuvuga abantu bakijijwe bari mu rusengero reko bicaye, bazi ngo hari igihe kindi cyo gukorera Imana, ariko hari igihe c'amavuta, cyo kurondera amavuta, hari n'igihe cyo kutarondera ayo mavuta. Igihe niki rero, aho uri ntukeneye pulpit, ukeneye gusa kurondera icyo Imana kubwiye, kandi ukaba umwizerwa muri cyo. Imana izogufasha nawe uzokera ahandi hantu hakomeye. Ntiwisuzugure, ntiwigaye, Imana yaguhamagaye irabizi. Ego n'iryo jambo ritono basangiza. Imana bahezagire. Murakoze. Ego ndagushimire ko waduhaye no mwanya. Merci. Kandi tukwifuza n'urugendo rwiza. Murakoze cyane. Merci. Reka tugusezeze dusigamwe indirimbo ya Heaven Melodies Zura, hanyuma ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro.